hari ikiganiro Edouard Bizimana nyakubahwa Edouard Bizimana ministre des affaires étrangères yatanze ryari warumvise amajambo ego casohotse warumvise amajambo yavuze antwa wayumvirije ni nayo tuje gusesana ni nayo tunaza kuvuga ku majambo je nka 3 niyo ngomba nkorereko kuko niyo nabonye ari très important message fort niyo ngomba nkorereko hariho Pamela Mangetengete ego beni general Bizima general Bizima bigende bitewe bitebuka zo unande ngiye kuba ambassadeur Musumeni Pamela bitewe bitebuka zofatwa ana majambo ya Edouard Bizimana u Rwanda rukorana na Red Tabara sibyo point ya gatatu abarundi barakwiye usinzira umukondora zosi kubera ko Red Tabara ntango bivise gutera Burundi Coucou les amis, ça va? Je pense que vous allez bien. Moi aussi je vais bien. C'est Lynn Carlene Alou. Comme d'habitude, mes soifs kwa menye musumena maso yinyana. So guys, ndongeye kubashimira cyane kubona muri kumwifatikanya natwe mudusupportinga cyane twongera dushimira abantu bakoragira subscribe kubwira bongira bagira ama partage na comments kuko muri commentaire niho tuyagira toujours. Reka rero nongere mpikaze John Mabu, welcome. Yes, reka namutse abantu bose dukurikirana. Bari mu Burundi hanze y'u Burundi ni mwaramutse namwiriwe. Yes. Nongera ndamutse abantu batwanka cyane. Abantu batwanka cyane namwe ndabaramukije. Bino bintu byaduhaye abakunze n'abana. Najere cyane. Murubona abantu badusanga inbox byo batwandikiye. Bakwandikiye gute? Ari iterabwoba bamaze kwandikira nawe. Ubuho baravuye mu iterabwoba ubuho. Bacha kukwandikira akubwira ko naheranye na banki. Abo? Uheranye amafaranga. Turaheranye na banki wewe ni yatari. So nukuvuga iki rero? Kandi nongera magasopo. Hari aba M23 bahora baza bakatwandikira. Uno musi niho nabivumburiye. Bakatwandikira bagashaka kuvuga ati je ndi muri Canada. Ndaguhaye amafoto naya ndaguhaye izina ry'umuntu urumva uyunya amazimisi akora na Red Tabara urumva urarera iyo nkuru kumva ugasanga ujya muntu ntakorana na Red Tabara eka wanashima niwo mu nzego kugira ngo ukore ijya nkuru tujya muri bico bigukwega uje muri mubambe urumva nongera nkibura abantu dukora bimwe aka gatego ntimuze murakagwamo ntimuze murakagwamo hari abantu nga anya bafise gahunda yo kudutega yego yo kudutega iyo rero utabikoze aguma kwishyuza ugasanga igitutsi gipima nk'itone iyo utabikoze rero akabona tujya muntu yaranse ko none ni obligatoire gukora iyo nkuru so no kuvuga ikirere nabumbira abantu bose dukora bino bintu dukora duhura n'imitego myinshi kabisa na cyane cyane duhura n'imitego myinshi ababaya baki ariko reka ndamutse bakunzi bacu nizere ko mumeze neza mutameze neza mwami musenga kumbure jo bizogenda neza cyane sivyo kuri côté financier kuri côté spirituel côté financier nabanda bivuga n'ubwirane ntubukora cyane côté spirituel no gusenga Imana mushobora byose ikagufasha amena nongira nibutsa abantu ko tufise kontra muri nati Burundi dutegereza kwamamaza na cane cane niho nagiranje akanyobwa rukundo tangawizi wowe umaze kukihereza nawe wakabwira wo babwira iki mukihereje ukeneye amakarto n'igihumbi ndiko ndakubaza wowe umaze kukanwa rukundo tangawizi nabivuze kubera ko oya naco bacire ku mayange rega wowe urivugira ukirengana urahaga akajwi karagororoka oho kanwegakanye too much apana zatanga wizi unwa ugatangura kuribwa mu nda haro tanga wizi unwa nyine ukumva fresh neza cyane reka so dukorera rero ndabibutsa abantu ko iyi ari nati Burundi Uganda nati Burundi nigo rukora ino ntuzenya kino kinyobwa rukundo tangawizi dukora rero Bujumbura muri quartier industriel Ngagara muri quartier industriel dukeneye ni 65 113
62 amajana 522 ijana 33. Ego murakoze cyane kabisa. Reka tuje mu kiganiro nyezina rero. Hari ikiganiro Edouard Bizimana, nyakubahwa Edouard Bizimana, ministre des Affaires étrangères. Yatanze ryari warumvise amajambo ego casohotse warumvise amajambo yavuze antwa wayumvirije ni nayo tuje gusesanga kandi abantu kuri Facebook batubabarire kubera ko twagize publication tubemerera ko twacerewe gato twace tugira hotari hari ibindi bintu twace tujamwo nibaza ko abantu batubikira kuri Facebook maza gutubabarira ariko amakuru nibaza ko twatanze communique ko tuguma duhurire kuri YouTube mugabo byaci bigorana nibaza ko bagiye kuri YouTube baraburiye nkuru ariko turagomba tuyibahe nubwo bwije tunaza kuvuga ku majambo je nka 3 niyo ngomba nkorereko kuko niyo nabonye ari très important message fort niyo ngomba nkorereko hariho Pamela Mangetengete ego bene generale Bizima generale Bizima bigende bitewe bitebuka zo munande ngiye kuba ambassadeur Musumeni Pamela bitewe bitebuka zofatwa ari majambo ya Edouard Bizimana u Rwanda rukorana na Red Tabara sivyo point ya gatatu abarundi barakwiye gusinzira umukondorazosi kubera ko Red Tabara ntango bivise gutera Burundi siwe twama twavuze none neza cyane bimwe twabacu babivuze none kandi bajye babafisa amakuru kuturusha neza gose byemeranye ego yes Pamela umwanya n'umwanya arashobora no gufatwa ibindi abesha ni ego nivyo jewe umunsi wa mbere yaro mbonye umukobwa aje kumbonesha kure atangura kwifotoza n'inkoho atangura kugira nte jewe narabwiye abantu twari kumwe ati umukobwa yishize mu gatego gakomeye sivyo burya abantu bose bagwana mu kirubere atari wo bafatishije iminwe cyangwa atari umuvugizi sivyo cyangwa atari nabo nyene wideklara mu gihe hari cyo umaze gushika igero yideclare ndakimona ko exposure andanje kivuga ati Chimamanda ba Pacifique barahejeje kumudandaza ego kubera ko umuroberi abaho yinyegeje abaho yihishije sivyo ntushobora kugenda hajya ukavuga nubwo uri mu mwobo nibaza uje kari umusivira asanzwe yawe neza cyane nibaza ko atandukanye nabo bajina niyo mbari aba bantu zenya banza bampi nibaza ko batandukanye uje n'umusivire emwe hasi cyane bahenze agenda kwifotoza ashira amafoto ku mbuga kugira ngo bakore propaganda asanga yishize mu gatego rero bari bavuga ati ubu butebe bitebuka ujya azofatwa yego arashobora gufatwa agafatirwa muri Kongo cyangwa agafatirwa hehe muri Canada kubera ko mu bya diplomasi baza ko Canada iri foro cyane kandi baza ko Canada itokwemera umurundi wabo ko agenda guhungabanya ikindi gihugu cyane Canada nibaza ko atabanyagihugu babo yatumye bagende guhungabanya umutekano w'ikindi gihugu ndabesha yego bashobora kugira bakora na Interpol uyu muntu bakamufata akavuga ati uyu nyari mu migwanya mu mihari y'abagwanya ubutegetsi bw'u Burundi cyane ari mu mihari y'abako barica abakongomani muri Kongo neza cyane ari wabariko barica abanyamurenge muri Kongo ego kuraka abanyamurenge twese turazi ko bahekuwe ni Red Tabara ego Red Tabara yarisha abantu buringa Red Tabara yarisha abantu mu Gatumba tutabeshirijo turo monde barazi ivyo bintu ego sivyo abantu bose barabizi rero uyu unya ashobora gufatwa yagirizwa ibyaha by'intambara sivyo by'intambara ego kubera ko impamvu umuntu atarashobora gufatwa yagirizwa ibyaha by'intambara sindi nzi byinshi cyane mu gisirikare ariko ndashobora kubivuga je ko ndabitahura nk'umunaliste ego sivyo ego ibyaha by'intambara kugenda ukagwana umusirikare ku wundi uri kugwanira ukuri ibyo birumvikana ego ariko kugenda ukarasa umunyamurenge nijyamiye ukamwiba inka yane icyo nibaza ko ari icyaha cy'intambara ego
ni cacu ntambara sivyo kandi yibuke ko bano bantu bari kumwe bamaze gufatirwa ibihano bano bantu bafatwa nk'umuhari w'iterabwoba neza cyane nico gituma rero kubona Pamela Ndondeza Mangetengate Generale Bizima yishize mu gatebo mwanya ashobora gufatwa kujya n'ukuri kujya n'ukuri bagize rero umukobwa yagize ibiharuro nabi yakoze ibiharuro nabi yita mu bintu atazi arahuruduka yarahubutse mu busanzwe yarapolomotse point ya kabiri ndagukorera ko ni Rwanda rukorana na Leta Tabara bitwara bivuze keshi twarasemereye vraiment n'umwubahwa yabyivugiye yes ahijana kwijana ndashobora gushira ko urukumu Rwanda rukorana na Leta Tabara neza cyane kubera ko u Rwanda iyi Leta Tabara yatanguye kuja muri Kongo kuri Kabila abanyarwanda batumye izi nkotanyi reka kuvuga abanyarwanda muri rusange inkotanyi zatumye Leta Tabara kugenda ukura abanyamurenge hehe muri Kongo kubera ko bari bazi ko abanyamurenge hajya ahantu abanyamurenge bari rero kintu ndakivuge kuzinza habo ijana kwijana niyo mpamvu hajya ijya ni Rubaya ya kabiri niyo mpamvu ubona inkotanyi zigerageza gushaka kuhimura kugira ngo bahagire ibirombo buryo uravye abanyamurenge nta kintu ariko barazi hajya ahantu bari kugahiye u Rwanda rurabizi ko hajya ahantu iminembwe abanyamurenge bari ari kugahiye barashaka babigerageje kuva kera imyaka n'imyaka n'igihe babasanze mu Gatumba bavuga ati bajya abantu tubasange mu Gatumba tubarasireyo batazogaruka hariya sivyo barazi neza ko hajya ahantu iminembwe ari iki abanyamurenge bari hari inzahabu rero u Rwanda ntushobora kugenda mu minembwe nk'u Rwanda rugenda aho ujya rwagiye nka M23 sivyo kugira ngo wumvirize ukuntu aba bantu b'abarundi ari bijuju ibaze wowe utwara Leta Tabara urahenzwe n'u Rwanda bakurungitse kugenda kwica ubwici ukora ubwici tubitabesha nyaro Leta Tabara rafise abantu bayitwara umva abo bantu intaye yakubita mu gahanga ni Kagame azoseruka Leta Tabara Leta Tabara rega nizo kubita nihazo kwitwa ni kuvuga iki wumve ukuntu umuntu ashobora kukubesha ufise ngaha je navuga ati bujya kwiga amashuri menshi rimwe na rimwe hari gihe abantu bahiduka ibijuju canke abantu uzi ba Leta Tabara ntibize je nibaza ko harimwo batize kubera ko nshobora kumpenda nshobora kumbira ikigogi nk'uko ukambwira ngo genda ngo wice inzira kandi ugasanga nibijya bintu babaha mu njya birega nabo nyene mu byo bajya barabashiramo ubumurumogi barabajya ibiki barahahabiye ubutegetsi barabushuhiye amaraso babufata apfuye nde ibi byo kuvuga ngo bazotuburanye bo ntiyumvira bo aviza ubutegetsi bakabwira ko ubutegetsi butangwa n'iki n'Imana sibyo kiroga rushaka gukora ikiganiro kirekire digiste ko kunganira ijambo rya nyakubahwa umushikiranganje mu byagejwe harimo imigenderanire y'andi makuru point ya gatatu ariyo ya nyuma abarundi barakwiye kujyama umukondora zosi Leta Tabara ebana nibiryamire barote basubire barote Leta Tabara yarazimye twarayizimye Leta Tabara ni FDLR baguma abanyarwanda bavuga mu matwi atanga ubufisi zo gutera u Rwanda sibyo Leta Tabara no kunyene bazohirira hariya nyene basaze urumva imyaka ijana ihere urumva nuko biri siko Leta Tabara ntidusamaze Leta Tabara nakantu nyene ku mutwiko nyene Leta Tabara niyo kuja hajya kugira ngo baze barasa abanyamurenge bibi nka z'abandi batwara Kigali niyo no Leta Tabara kuko Leta Tabara ngo ntinashikana n'abantu 500 bo kwica botera abantu 10 nico kunda ni nkono kubita ku maguru gashuhuru kisuriyo uvuye abantu zenya Leta Tabara je mu Burundi nitwo konsoma urusoro rwacu twatiko turayonona amasoro twotora inkoni tugakubita sibyo aha rero kabisa point sana kandi nongera rero mpereza ko impanuro abavyeyi nongera shimira urunyakubaho biraryoshe ko ivyo tuvuga n'ababa n'izino ngo zacu ziza zikabihamya zikanabivuga bakabivuga zikanabivuga kubera ko none urugamba
social media yeah urumva hari abajejwe urugamba rw'inkoho hari n'abandi bajejwe urugamba rw'iki umunwa social media turarasa niyo mpamvu ubona baza ngaha anya ibirofu ibigogi bikaza bishaka kudushaka kudutera ubwoba bikabura aho biduca wewe urinde wewe jewe wotuma mpora jewe neza cyane urinde jewe wotuma mpora ibyo uvuga ko byose jewe urinde urinde neza ugasanga reka kwanza ndabye urumva rero abavyeyi bakwiye kwankadra encadrement de Caesar abana babo bakabankadra bien urumva aha n'ibindi biracaza abantu urazi hinge twimirize neza amatora uraberera ibihuha nyavyo bavuga ati bigomba bibe simu kwa kangasi 2027 none n'ubundi yego ibihuha byatanguye batanguye kuvuga ngo neza tabarangwiraje ije ukuda zo bizimya hama ntanga gasopo ntazogira umuntu asura kunyandikira ngo ibyo bintu ni wo bihera please jewe nta numwe azi kuruna igihe wazari numwe yakuzanye jewe sindi umwana wawe uza kukumvira ikigongo urumva please please kabisa ndabivugiye ngaha ntazogira umuntu asura noneho ni bashaka barigina n'umusirikare wo ku rugamba jewe ushaka uzonkurikirana ushaka kuzoreka nyimba ibyo mvuga bikubaka is good bitakubaka tampi pour toi ego wewe birahabe wigire ureke kunsanga inbox uza kuntuka canke uza kunera ubwoba ikiganiro nagihere. Thank you so much John Mabo uhezagirwe cyane.